We're now will read the word and pray and get straight into this message that Nous voulons lire la parole. turagomba gusoma ijambo hanyuma dusenge kuko ndumva ko mpemu yera ashaka yuko ndabazanira buno butumwa kuri muri rino joro. announce it in a moment. Comme je l'ai annoncé, Kuko nabitangaje ibyanditswe ni mu guharura 22 31 murongo wa 31 guharura 22 murongo wa 31. I want you to all remember me now until I get Vous ouvrez l'écriture. mucugurura ibyanditswe nagomba ko munyibuka gushikaho tuzosubira kubonanira ndibaza yuko ari muci Si quelque chose se produit que je ni ne hakora partirai pas pour igikoreka kugira ngo l'étranger en outre-mer, sinzoje mais que je hakurya revienne. y'amahanga hama nkazogaruka. for himself. Mais comme tout s'est passé, ariko nk'uko le byose Saint-Esprit m'endura de la manière qu'il byabaye aura choisi. mpemu yazondungika aho azoba yatoranije wenyene ubwiwe. Uko niko tugomba kubikora. Nous sommes sur le point Data de turi lire hafi ta yo parole. gusoma ijambo ryawe. Venir afin que nous la urihezagire kugira comprenions. turitahure. Turabigusabye mu izina rya Yesu Kristo. The 22nd Nombre chapter Guharura 22. 22 murongo wa 31. opened the eyes Alors le Seigneur ouvrit les yeux Maze uhoraho ahumura amaso ya Balamu, et il vit l'ange du Seigneur qui se tenait sur le chemin, son épée abona uwo mumarayika w'uhoraho ahagaze mu nzira yasokoye inkota acajondamika umutwe arapfukama arunama. Ubu rero nimba tugomba gutahura ingene byabaye muri kino gisomwa, ndagomba kuvuga mbega Imana yoba ihindura ibyiyumviro byayo ku ijambo ryayo. Ni igisomwa kidasanzwe, hari ukuri gukomeye hano. Imana mbega yoshobora kuvuga ikintu hanyuma mu nyuma ikabikuraho imaze yamaze kubivuga. Eh bien, dans cette explication, Muri ino sobanuro iyo nahisemwo, iyo nacaguye, ni ukubera ari insiguro yo muri Bibiliya que to say that God does change his mind. de nombreux lecteurs de la Bible aho peuvent abantu utiliser benshi basoma Bibiliya bagomba gukoresha kugira ngo bavuge yuko Imana ishobora guhindura ce ibyiyumviro. passage est particulièrement Bino byanditswe byakunze kubivuga muri iyo ntumbero. Imana yabwiye ikintu Balamu une autre. hanyuma imubwira ikindi. Beaucoup ont Benshi essayé de faire bagerageje kugira Balamu un devin ou quelque chose d'autre, umuntu mais il était un prophète du Seigneur. w'umupfumu canke basi ahubwo yari umuhanuzi w'umwami. Ubwa mbere turashobora banza kuvuga ku byerekeye ubutumwa. Israël était en route Isirayeli yari mu nzira de l'Égypte iva muri Egiputa igenda muri Palestina. Umwami yari kumwe nabo et tout ennemi kandi abansi bose dressait devant Israël bahagurukira Isirayeli écarté. bategerezwa gukugwa muri iyo nzira, kuko Imana yagendera imbere y'Abisirayeli ikirukana abansi. Qu'il marchait dans Igihe l'obéissance cyose bari mu kumvira amabwirizwa y'Imana, et l'œuvre n'était igikorwa jamais trop grand. ntabwo cari gihambaye, Il s'agisse des yaba Amalek, abamareki des géants canke ibihangange byaza iyo bagendera muri uku niko uhoraho agize. Ababagwanya bose Imana yaracunga kugira ngo ijambo ry'isezerano rya Isirayeli ntiryigere rivuguruzwa. Ubwoko bwa Isirayeli mu isezerano rya kera ni ikigereranyo c'umugeni mu isezerano rishasha yasohotse ava mu isi ari mu nzira agenda i Kanahani mu bwami bw'imyaka igihumbi. Mu bwami bw'imyaka igihumbi Mowabe ni ikigereranyo de l'église terrestre. c'ishengero ry'umubiri. Ici, Hano l'ennemi umwansi était vaincu, yaraneshejwe, ils ont conservé hanyuma bazigama igihugu. Moab. Hama Ce Mowabe n'était en aucun cas une nation ntabwo ryari ihanga ry'abanyamahanga. Mowabe bari ihanga ryakorera Imana nk'iya Isirayeli. pays de Moab Igihugu c'i Mowabe avait été fondé cari cashizweho He being the founder of
le fils de Lot, n'umuhungu wa Loti avait eu avec sa propre uwo yari yabyaranye n'umukobwa we bwite, et ils avaient rassemblé les bari notables begeranije et étaient abakuru, devenus une grande hanyuma nation. riba ihanga rikomeye rinini. Israël Ariko rero était Isirayeli de la descendance d'Abraham, ryari ihanga ry'Aburahamu, de Lot. ntiryari rya Loti. Israël est Isirayeli issu d'Abraham, yakomoka kuri Aburahamu, Isaka na Yakobo. puis des 12 Hanyuma tribus. ku miryango 12 kuri Yakobo, kuko hanyuma Yakobo yiswe Isirayeli, yari yagwanye n'Imana. Maintenant, Ubu rero vous qui écoutez mwebwe muri ko ce mwumva message, buno butumwa, transmission, mu butumwa busubirwamo, si ngomba ko haba ukunegura, ariko ubutumwa nahawe ntegerezwa kubuzigama nkabutanga neza neza, ubundi bwobwo nobaye mbaye indyarya. Ku rundi ruhande sinovuga ibirenze ku byo nasabwe. mais le plus grand Ariko ennemi des umwasi croyants de nos jours, w'abizera munini uno munsi les communautés ni imigwi organisées. y'amashyirahamwe y'amadini. Bagize amadini kugira ngo baronke ikimenyetso cy'igikoko, bazotegeza kwiyegeranya mu ishyirahamwe mpuzamakungu ry'amadini. Nta n'igihe na kimwe Imana yigeze yemera umugwi w'idini w'ishyirahamwe, ntiyigeze ibikora. Kandi igihe cyose abantu batanguza amashyirahamwe, mpemu w'Imana yacavaho, ntiyigeze agarukamwo. Nimubaze abashakashatsi ba kahise, igihe bakora ishyirahamwe Imana yaja ku ruhande, hama nabo bagashobora kuba benshi, ariko ntihazigera haba umuhari w'impemu muri bo. Moabe niko karorero, ryari ihanga ry'ishyirahamwe muri kiriya gihugu. Bari bafise idini ryabo, ryari idini cyo kimwe na Isirayeli. Bari abamoabe bizera Yehova Imana, ariko ntibari bafise ukuri. Rero bagereranywa n'ishengero ry'umubiri. Isirayeli nayo igereranywa n'ishengero ry'impemu mu rugendo rwabo. Isirayeli ntiryari ihanga ry'ishyirahamwe, igihe cyose bakurikira Imana bakaguma bigenga. Ntibari bafite inzira zabo bwite, bakurikira inkingi y'umuriro. Amina. Ntibari ihanga ry'ishyirahamwe, ariko bari bafise gusa ugukebwa hagati yabo, ibintu byose Imana yari yarabahaye. Igihe bagira ishyirahamwe baragwa, hanyuma bagashibura Mesiya. Turabona ko igihe ishengero ry'umubiri n'ishengero ry'impemu, umugeni hamwe n'amashyirahamwe bahuye bagakorana iminsi yose, haba uguhangana. Niko byamye bimeze. Turabona yuko haba hari ishari, kandi iryo shari rizana abantu mu gukora ibyo biyumvira mu buryo bw'umubiri n'ubwenge, hanyuma bakagereranya. Turabona uno munsi ibyo twabonye ejo kera, igihe Imana itanze ikintu ikagiha umuntu, abandi bose baca bacigana. Ibyo bibasugumira mu mwihiganwa, mu buryo bagomba kugira ko aba ari bo bafise ukuri, hanyuma abandi ntibagire amahirwe mu buryo bw'impemu. Bagerageza mu buryo bwa politike canke n'ubundi buryo bwose kugira ngo bikwegere ko abantu babakurikire.
nous le voyons déjà au début. turabibona ku ntango hamwe na Kayini na Abeli. Abo bahungu babiri bari hano ku isi, ariko igihe Abeli yaha umwami ikimazi gishimwa, Imana ikaraba iri hejuru ikunama ikemera ico kimazi, ivyo byazanye ishari muri Gahini, kuko yagize ishari rya mwene wabo Abeli. Uko rero niko byatanguye ku ntango, guhera ku ntango, igihe ikinyamubiri n'icimwemu bihuye. Ariko rero Gahini yasenga Imana imwe, bose bakoze ibicaniro, bose uko ari babiri bazanye ibimazi, bazanira Imana imwe, ariko Gahini yari umunyabwenge cyane, yazanye ikimazi, ariko yaribaza ati nibyo nukuri ndaza kubona inyishu, Imana iraza kunyishura iya biraza kuzana ukumparira icaha, nkuko benshi uno munsi bibaza ngo ni ipome bariye yazanye icaha. Rero bariko baravuga ikindi, ariko Abeli yazanye ikimazi ciza, yarazi yuko ari amaraso yatumye haba ibyo, acazana umwagazi. Igihe Imana yemera ico kimazi, Abeli yabikoze kubwo kwizera, kubwo guhishurirwa. Bibiliya ntibari bwayandike. Murabona, intango y'ukugororoka nuko Imana yihishura ukuri. Ishengero ryose ry'umwami ryubakiye kuri ico. Amina. Umwami Yesu Kristo yabajije umunsi umwe abigishwa, aravuga ati umwana w'umuntu bavuga ngo ndinde, bamwe ngo Eliya, abandi Yeremiya, canke umwe mu bahanuzi. Arabaza ati none mweho muvuga ko ndinde? Petero ahumekewe na mpemu w'Imana, ahawe ubuzima na mpemu w'Imana, avuga ati uri Kristo umwana w'Imana nzima. Matayo 16:16. Ndaba rero umwami ico yaciye avuga muri Matayo 16:17 ngo uri umuhigwe Petero Simoni mwene Yona, si inyama n'amaraso ariko ni data wo mwijuru yaguhishuriye ivyo. Kuri urwo urutare ugwahe. Abagatolika baravuga ngo Petero niwe yabaye urutare, ibuye. Poroso bakavuga ngo ni Kristo, ariko ni uguhishurirwa niho Petero yaronse. Yesu yavuze ngo nta numwe yoza kuri jewe kiretse data yantumye amunkwegereyeko, kandi sizotaha hanze uje kuri jewe. Murabona, si nyama n'amaraso yaguhishuriye ivyo, ariko ni data wo mwijuru. Kandi kuri urwo rutare nzokubaka ishengero ryanje, amarembo y'ikuzimu ntazorinyiganyiza. Ijambo ry'Imana rihishuwe na mpemu. Murabona, Abeli yatanze ikimazi agiha Imana, ikimazi cemewe kubwo kwizera, ariko uwizera w'umunyamubiri arashaka kuzana ivyamwa byo mu bikorwa vyiwe, ivyamwa byo mu murima wiwe, aho byabiricuye, aho niho haba imihari. Niko byagenze. Hamba turabona Mose, data na Kora, bose baragize impari. Mose umuhanuzi yarungitswe n'Imana kubw'ijambo ry'Imana, yemejwe yuko yari yahamagawe kandi yari yatoranijwe kugira ngo abe umurongozi kubw'ibimenyetso n'ibitangaza. Mose yakoze neza ico Imana yari yamubwiye, kandi nk'uko Imana yari yabimubariye. Ariko Kora yibaza ati ubu rero nk'umuntu yagomba kurema ishirahamwe, yagomba gutanguza akagwi k'abantu. Imana ntigira imishikirano muri ubwo buryo. Turabona ingene byaciye biba mu madini. Igihe Kora yatangura ishirahamwe ryiwe, yibaza ati bose nabera, si Mose gusa.
et que Moïse n'était pas le seul à avoir mose le droit ngo si we wenyine afise uburenganzira bwo gukora de sortir. Il dit, no gusohoka avuga ati none wiko wigira uhambaye. nous sommes yagomba kuvuga ati twese turi abana b'Imana na twebwe turi ngaho nturi wenyine. mose atera umugongo aragenda avuga ati mwami nkora iki. mose Imana yabwiye ati tandukana nabo Imana irabamira. murabona habaye guhangana iyo icumubiri gihuye n'icimhemu haba guhangana. igihe Yuda na Yesu bahura habaye ukusekana. umwe yari umwana w'Imana uwundi yari umwana wa Satani nka Kayini na Abeli. Yuda waragira uraba umutungo, Yesu nawe umwungere. ubu tugeze hahandi nyene muri kino gihe cacu abantu hamwe na bafise mhemu y'amadini n'umugeni w'imhemu wa mhemu wa Kristo. umugeni afise mhemu wa Kristo aratandukanye n'amashirahamwe y'abantu, nta kugeranywa na kumwe gushoboka. ubu rero mumenye yuko ikinyamubiri iminsi yose kigerageza kwigana icimhemu, ariko nk'uko Yakobo na Esawu ivyo ntibizotoka. yaba byose byakorerwa ku bikorwa. kumbure Yesaya yari umuntu asumbya uranga Yakobo, yashobora kwitwararika se Esawu. uko bimeze kose yari afise icyumviro gusa kimwe, yari afise icyumviro c'umuntu yagomba gukora byiza. ariko Yakobo ubugingo bwiwe bwose yitwararika kuronka umugabane w'umwana w'imfura. ico nico cyangombwa. abanyamubiri iminsi yose bama basuzugura abafise mhemu. Kayini yarasuzugura Abeli, Kora yarasuzugura Mose, Yuda yarasuzugura Yesu. ikinyamubiri cama gisuzugura icimhemu, nk'uko byari bimeze ku ntango hamwe na Kayini na Abeli. baragerageje kubasangangura, bagerageza gusambura. ibyo byose ni iki? ni ishari. ni ishari riri muri bo, n'ukwifuza. uno munsi nico kimwe. iyo icimhemu n'ikinyamubiri bihuye, murabona iryo shari riva kuri Satani. hanyuma baragerageza kwihagira ukuri, kwigana. ni kangahe twabonye, ni bangahe twabonye muri bino bihe bya nyuma. rero turabona yuko Imana itigera ihinduka na rimwe, ntihindura ibyiyumviro byayo na rimwe ku ijambo ryayo ry'inkomoko. uwo yahamagaye imugenera ico gikorwa. nta wundi muntu n'umwe yashobora gufata igikorwa ca Mose, ikibanza ca Mose. n'abakora bangahe canke ba Datani baba benshi bakavuga bati Mose si we wenyene, hari abandi. ariko iyo abantu batagomba kugendera mu kugomba kw'Imana gutunganye, iremera bakagendera, irabareka bakagendera mu kugomba kw'imirenzako uko ibarekeye. ariko ubwiza bwayo bugaragara mu kugomba kw'Imana gutunganye. murabona nk'akaroro ingene Imana itagomba ku ntango yuko abantu bavuka babyawe kubw'igitsina. Imana yari yaremye abantu ibabumba mu mukungugu. bwari bwo bugombe bw'Imana bw'inkomoko yuko abantu barondoka muri ubwo buryo. ariko hanyuma inyuma yo kugwa yaremeye yuko abantu barondoka muri ubwo buryo, hanyuma bakuzura isi. ariko ibyo ntibyigeze na rimwe biba ubugombe bw'Imana butunganye yuko abantu babaho kubw'igitsina. ikintu cyose gifise intango kizogira impera. ibyaha byose bizozimangana, bizokurwaho burundu. ariko rero igihe hazoza ukuzuka, ntituzoba dukeneye gusubira kuvuka kuri papa na mama. Imana izosora abantu mu mukungugu, izobavyurayo, hanyuma
Ainsi en était-il au commencement. uko niko byari bimeze ku ntango. Murabona, imana ntigera ihindura ibyiyumviro byayo, ariko izobareka mubandanye nk'uko mubyifuza, nk'uko mubishaka. Ndagomba gukikiriza imbere y'uko mvuga icyo ngomba kuvuga. Imana izobareka mukora ikintu runaka kitagororotse, izobahezagira nubwo biri uko, nubwo atari ubugome bwayo butunganye. Imana yashizeho icyagezwe ku bwoko bwa Isirayeli nk'uko tubisoma mu Kuvayo, yari inkingi y'umuriro hagati yabo, umwagazi wakerewe. Nubwo biri uko bagomba ibyagezwe, ntibyari ubugome bw'Imana. Nubwo biri uko, kuko abantu babishaka yabibahaye. Abantu bavumiwe mu byagezwe iby'Imana yari yabahaye, bibacira kwiteka. Dutegerezwa gusenga ngo ukugomba kwawe kuranguke, ubwami bwawe buze. Tugomba kwiyegura, twiyegura ijambo ryiwe, ntiturikekeranye ko, ariko dukore nk'uko ijambo ry'Imana rivuga. Ntimugerageze guca iruhande ijambo ry'Imana. Muzobona ko Imana izobahezagira uko bimeze kose. Mugomba ko Imana ibahezagira, ariko mutari mu kugomba ko Imana gutunganye, mu kugomba ko Imana kw'imirenzako. Ariko si ukugomba kw'Imana gutunganye nawe muhezagirwa, nk'akarorero kuronka abana biciye ku gitsina. Reka tugaruke kuri Mowabu. Bwari ubwoko bwavuye mu busambanyi. Turabona ko hariho umugabo yari wizera n'umukobwa. Fata ico nk'akarorero, mufise muhemu, muca mubona intango y'idini. Byose byari kinyoma guhera ku ntango, kandi iyo bitanguye gutyo ntibyigera bihinduka. Nk'ikintu kiguma gikura. Wemeye ikinyoma uzoronka ikinyoma, kizoba ikinyoma impande zose. Uko niko batanguye mu ishyirahamwe, muri ya nama y'Inikayo, umugwi w'abagatolika b'i Roma niho wavukiye. Dusubiye kuri Pentekote, tukagereranya na Pentekote, batumye, barahimbye amasengesho yo gusengera abapfuye. Mbere bavuye mu kinyoma binjira mu kindi. Raba, nta kintu na kimwe uno munsi kikiri mu madini cerekana Pentekote y'inkomoko. Byose byenera ku kintu kimwe, ni ugusubira ku ntango. Murabona, igihe Martin Luther yatangura no gutsindanishirizwa, kiriya gihe umugwi w'abasenga w'abariteri wari gushobora warashitse ku kwezwa, ariko abantu baciye bagira ishirahamwe, mpwemu w'Imana acaravamwo. Uwo mugwi nguwo ngaha ucuravuka, ujya wavuye mu mwana Loti yabyaranye n'umukobwa wiwe. Murabona hano ndiko ndavuga Mowabu yerekana hano idini, nk'uko Isirayeli yerekana ishengero ry'imwemu. Isirayeli yerekana igereranywa n'umugeni. Kiriya gihe bakuwe muri Egiputa, Imana yemeza yuko ukuri kwari hagati yabo. Nubwo abo babiri bose bombi bagira ibicaniro, bakazana ibimazi, bagasenga, bagashinga intahe yuko Mesiya azoba iwabo. Hajya Isirayeli yari mu kiyaya, Mowabu nabo bari ku musozi. Isirayeli yari mu kiyaya. Abo babiri bose bagira ibicaniro ndwi, ibimazi ndwi, intama ndwi ku bicaniro no ku bicaniro bya Isirayeli. Mu buryo bugaragara bakoze cyo kimwe, ariko Mowabu ntiyari afise ukwemezwa kw'Imana iri hagati yabo. Byari ihanga, wari umugwi
wubashwe. Isirayeli yari ifise umuhanuzi, bari bafise igitandara cakubiswe, bari bafise inkingi y'umuriro, bari bafise inzoka yamanitswe, gukira indwara kwari hagati yabo, bari bafise imigisha y'Imana hagati yabo. Bari ubwoko bw'Imana bwahamagariwe gusohoka. Ubu rero turabona hano, turabona ibyo bigeranywa mu buryo butunganye ku makoraniro no munsi y'ikigeranyo. Murabona Isirayeli yava ija ahandi, aho inkingi y'umuriro yaja niho baja barakurikira, ariko Moabe siko bari bameze. Bobo bari bafise ahantu nk'idini, ntibari bakibandanya, ntibari bagitera intambwe. Bo bari bafise, barigeneye ibyo bateza gukora, bari bafise umwami wabo n'ibindi n'ibindi. Ariko Moabe babonye ko Isirayeli yari ifise ikintu ico batari bafise. Babonye ububasha bw'Imana, babonye umuhanuzi Mose hagati yabo, bari bazi yuko bategezwa kumanikira amaboko Mose byose bikahinduka. Moabe ntibari bafise ivyo, bagerageza kubikora baciye mu buryo bwa politiki, hanyuma barungika mu kindi gihugu, batuma ko umuhanuzi, birondera umuhanuzi kugira ngo nabo bagire umuhanuzi, nkuko Isirayeli nayo yari ifise umuhanuzi hagati yabo. None ntimubona ukugereranya mu buryo bw'umubiri bw'ubwenge bw'abantu? Ishengero ry'umubiri ry'uno munsi rifise ibyiyumviro by'umubiri. Menya ko abo babiri bose uno munsi bafise umuhanuzi. Nuko gusa itandukaniro, Mose yari umuhanuzi w'Imana, Imana niyo yamuha ijambo, yaronka ijambo ry'umwami n'amategeko n'uburongozi. Ubu rero Balamu nawe afise umwami we ni Balaki, niwe amuha amategeko. Rero havuzwe ngo mu guharura 22:6 aramubwira ati, Balamu nuze umvumire buno bwoko kuko bushwaye igihugu cose, baje basangura barigata byose nk'uko inka imara ibyatsi. Ndagomba yuko uza uvume, ico uvumye kiravumwe, n'ico uhezagiye kirahezagiye, ico ukoze kirakoreka. Rero turazi yuko uwo muntu yari umuhanuzi, yari umuhanuzi w'Imana, ariko yari yagurishije umugabane w'umwana w'imfura kubwo inyungu za politike, nk'uko uno munsi babikora, nk'uko babikoze mu gihe cya Wesley, nk'uko abapantekotisi uno munsi babikora. Baradandaza kubwo idini. Mose ari munsi y'uburongozi bw'Imana, Balamu ari munsi y'uburongozi bwa Balaki. Bose babiri bahamagawe n'Imana, bose ari abanyampemu, ariko umwe wese arafise umutwe. Umutwe wa Mose yari Imana, umutwe wa Balamu yari Balaki, kugira ngo mbereke ingene dushobora gukoresha hano ibintu by'impemu, kugira ngo twerekane yuko ikinyamubiri ari ikinyoma. Mose yari mu nzira yateguwe n'Imana, kandi yahuye agwanywa n'undi muntu, umundi muhanuzi. Mose yahamagawe n'Imana, yatumwe n'Imana mu nzira Imana iyo yari yamuciriye, kandi yashize agahigo mu nzira yiwe kubwo uwundi muhanuzi w'Imana. Ubu rero ni gute mwoshobora kubona itandukaniro ry'izo mpande zibiri? Hari abahanuzi babiri, Imana ikavugira muri abo babiri. Igihe Imana yabivuga byari bikoretse, ariko icyo Balamu yakoze ntiryari ijambo ry'Imana. Nimba umuntu ari umuhanuzi akaba atemeranya n'ijambo ry'Imana, ni ukuvuga ari hanze yo kugomba kw'Imana.
uwo ari we wese, naho novuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika, nkagira impano zo guhanura n'ububasha bwo kwimura imisozi, nkagurisha n'ibintu byose nkabiha abakene, nta na kimwe noba ndico, benshi bazoza kuri urya munsi bavuga ngo uko Matayo 7:22 ngo ntitwakoze ibi, ntitwirukanye abadayimoni, ntitwavugishijwe, azobabwira ati mva imbere mwebwe mwakora ibizira, simbazi, sinigeze mbamenya. Nubwo biruko baraza bakavuga ibyo bakoze, bakatura ibyo bakoze bakoreye umwami. Yesu avuga ati n'abakora ibizira. Niki kizira? Murazi neza yuko mushobora kubikora neza, ariko ntimubikora nk'uko ibyanditswe bivuga, mubikora nabi. Hariho benshi bameze uko. Navuze nti turaza guheza saa 3 kumbure mu nyuma. Igituma ndi hano ni ukugira mbereke yuko Imana igumye ijambo ryayo kugira ngo ibe Imana. Ubwo bose babiri bari abanyamuhemu, bari abahanuzi. Ubwo ari babiri bombi bari bafise umuhamagaro, bari bafise umuhamagaro. Mose ari mu nzira y'inshingano ziwe, inkingi y'umuriro imbere yiwe iminsi yose, ari mu nzira. Aho rero haza uwundi mukozi w'umwami yahamagawe n'Imana, yatumwe n'Imana, umuhanuzi, uwo ijambo ry'Imana rizako. Raba umurongo uteye ubwoba, nta muntu n'umwe yohakana yuko yari umuhanuzi w'Imana, kuko muhemu w'Imana niko birivuga ngo yaramubwira, yari umuhanuzi. Ariko igihe yaronka inyishu y'ukuri y'Imana ntiyayigumije. Hanyuma aragenda aza kugwanya Mose. Nubwo Balamu yarondeye mu ukugomba kw'Imana mu n'umutima we wose, igihe bajya abantu bahambaye baza kumubona bati, Balamu, umwami Baraki yakudutumye ko kugira ngo uze kumuraba, hanyuma uvume bujya bwoko, kuko bukwiragiye hose, buteye ubwami bwose. Turashaka yuko uza kuko umwami abitegetse, hanyuma uvume bujya bwoko. Murabona, yari umukozi w'Imana, kuko icyo yahezagira cyaba gihezagiye. Murabona, yavuze nk'umuhanuzi mu rwari wa 22:8 ngo ntegeza kubanza kumenya ukugomba kw'Imana. Iri niryo tegeko ry'umuhanuzi. Imbere yo gukora ikintu cyose, intumbero y'umuhanuzi ategerezwa kubikora, kumenya iby'Imana igomba. Nk'umuhanuzi, ijambo ry'umwami riza ku muhanuzi. Rero ijambo ry'umwami ntiryigera riza ku munyateolojiya. Oya, nibo batuma ijambo barizanamo umuvurungano, baza n'ugwijije. Ijambo riza ku muhanuzi w'Imana. Raba umuntu ari umuhanuzi w'Imana, igihe yatumwa ko ngo ave mu bwoko bw'Imana, yagiye kurondera mu kugomba gutunganye kw'Imana. Imana imuha amerekezo, imuha kumenya ibyo igomba. Byari ibihe ngo ntugende Balamu, ntiyagira ahuja. Ni ku murongo wa 12:22. Ntuje kugwanya ubwoko bwanjye. Murabona, uno munsi baragomba kugwana, guharira n'ibindi. Nubwo babona yuko muhemu w'Imana arimwo arakora imyaka n'imyaka, baragerageje guhakana ibyo. Ntimushobora kuvuma ico Imana yahezagiye, ntimushobora kubikora, kuko ni ubwoko bw'Imana. Uwo muhanuzi yagerewe n'umwami, atumye abahambaye ukugomba kw'Imana
yarakurose ngo ntuje kuvuma buryo bwoko narabuhezagiye. Nta munyateoloji n'umwe munsi y'ijuru yoshobora guhakana ubwo butumwa hanyuma ngo ashinge nta yuko atari ukuri kuzuye. Imana yarabyemeje mu bimenyetso byose n'ibitangaza. Nta munyateolojiya, nta muhanuzi, nta n'umwe asoma Bibiliya yaba ari umuhanuzi yobona bya bindi nyene. Ntibabibona. Atabibonye nuko ikintu kitameze neza, hari ikinyoma. Murashobora kuvuga ariko ibyo wovuga ni gihushane. Imana yari yemeje Mose. Byari iki? Amajambo y'Imana yari yarose ibyemezo. Balamu nawe yumvise ingingo y'Imana itumbere ngo ntugerageze kuvuma ico nahezagiye, ni ubwoko bwanje. Ariko Balamu ntiyakunda abo bantu. Mbega ba Balamu bangahe uno munsi dufise mu isi? Ntibakunda uwo mukuku w'abatoranijwe bagumana n'ijambo. Bamaze kumva ingingo y'Imana tomoye ngo ntujeyo. Byashitse nk'uko byashikiye Kora na Kayini, yabaye ishari. Yagomba igituma c'ukushobora kujayo. Niba ibyo yatura muri ishirahamwe ryawe yavuga ngo naco dupfana, ijambo ry'Imana ryavuga ngo ni ubwoko bwanje, ibyo byari bimuhagije. Ariko mu mutima wiwe ntiyabakunda, ntibarabo mu mugwi wiwe. Abatari mu mugwi wiwe bose uko bimeze kose bari babi, bari mu makosa. Ibintu byinshi byakoreka hagati yabo. Hanyuma yibaza ati Imana yaza kuvuma abo bantu ntibize. Twe twari dufite amashuri n'ibindi. Ni umugwi w'imbohe bahunze batorotse muri Egiputa. Mbega Imana ibagomba kwiki? Ariko ntiyabona yuko hagati yabo hari igitandara cakubiswe, inkingi y'umuriro n'ibindi. Ntiyabona umuhamagaro kubw'ubuntu, kubwo gutoranywa n'Imana. Igihe rero yagomba kuvuma, Imana imubwira ati ntubikore, ubwoko bwanje, bareke batekane, ntubakoreho. Uwo mugabo arahindukira aragenda. Ariko mugabe idini ryiwe, igituro ciwe gikuru, baciye basubira kurungika abandi bantu bakomeye cyane ngo bamwoshe. Kumbure eveke canke umukuru w'akarere barungika rero kuri Balamu, barungika abandi bakomeye cyane, abize cyane, bagerageza gukoresha ubwenge bwabo n'ubwenge bwabo. Oya, twizera gusa Imana, ntidukeneye kwirwanya n'ubwenge bwacu. Twizera Imana, tukizera ijambo ryayo, ukwizera ibyo twahawe n'Imana. Ntituzi ingene biza bikoreka, ariko birakoreka uko bimeze kose, kuko ari isezerano ry'Imana. Ndabyizera n'ijambo uko bimeze kose, uko biza gukoreka ntabyo nzi. Imana ibivuze mu ijambo ryayo ndabivuga. Rero ndibuka igihe mupastori wanje w'umubatiste yambwiye ati Biri, uzobwira inkingi, we ntuzobwira abantu, uzosengera, ugomba gusengera abami n'abantu bubashwe, ugomba kubwira abantu benshi. Ndamubwira nti Imana yabimbariye bizokoreka. Arabandanya aravuga
le sujet de la guérison divine. ati byo Comment vas-tu gukiza tenir devant indwara les tables et les mbega uzohagarara gute imbere y'abubashwe n'abanyabwenge n'imyaka indwi yawe y'amashuri? ndamubwira nti imana yabimbariye izonshigikira, nizongwanira. nk'uko ndabibabwira, imana yasezeraniye impano kandi zarasohoje. murambaza muti bikoreka gute? sindabizi, nanje nzi gusa yuko bikoreka. ni gute ibyo byashoboye gukoreka igihe imana yabwira Eliya ati nabwiye igikona kizokugaburira? ni gute ibikona byozanira ibi byo kurya byateguwe bikazanira umuhanuzi w'imana? ni gute ibyo byose byoshobora gukoreka? nubwo biri uko byarashitse, nibyo ntazi ingene byakoreka, ariko byarakoretse. rero yaremye ijuru, yaremye isi n'ibindi, yatumye umwana wayo irihishura, yazuye abapfuye, yarankijije. sinzi ingene ibyo byose bikoreka, ariko byarakoretse. ariko gute yabakijije? byagenze gute? igihe yankiza indwara yaransezeraniye kandi agumya isezerano. amen. balamu yari kumenya ibyo byose, ariko ubu rero umugwi ukomeye urashitse. bari bafise impano zikomeye, bamuzanira ibintu bihambaye cyane. kumbure bamuhaye igiti cyo kuba umusiriveya generale, bamuhaye amabanga akomeye cyane, bamuhaye igiti gikomeye. yego nibyo, bari bashoboye kumuha icyo giti bakamugira umubahwa ku bw'abantu. ariko Mose, umuhanuzi w'Imana, yaronka amategeko avuye ku Mana. Imana iramutuma agendera imbere yayo kugira ngo ubwoko bwa Isirayeli bushobore kuronka igihugu bwasezeraniwe. Balamu yari yaronse ijambo. nubwo biri uko, abwira intumwa, mugume hano muri rino joro, ndaza kubaza Imana. murabona, umugwi iminsi yose uzogusohora mu kugomba kw'Imana gutunganye kandi uba wari uzi. ariko Yobu ntiyemeye kuvanwa mu kugomba kw'Imana gutunganye. ariko Balamu abona ukwerekwa, hanyuma aremera, aravayo, arasohoka, ava muri ivyo kuko yumvise uwo mugwi wa kabiri. ariko Mose yashikama ku by'Imana yavuze. ariko Balamu wewe yashaka kubona ubuhungiro. murabe, nimurabe rero ubu mu mugwi wa kabiri, bangahe muri mwebwe bagomba gukoresha Matayo 28 umurongo wa 19? ni bangahe bagomba gukoresha Luka 17 umurongo wa 30, umurongo ijambo ryo muri Malaki 4 umurongo wa 5? ni bangahe bakoresha iryo jambo bakarikoresha nabi? ariko iyo Imana ivuze, irazi umutima wanyu. murabona, Balamu yakoresheje ibyo byanditswe kugira ngo anezereze umutima wiwe. yishakira amafaranga, yishakira ibyubahiro, yishakira igiti gikomeye cyane ngo bamwubahe nka dogiteri uyu cyangwa uriya. aravuga ati reka rero nze gusubira kubaza ubwa kabiri. yagomba kuboneka nka dogiteri. ni bangahe ba Balamu no munsi? murabona, no munsi babemerera ikibanza ciza, bose baba babizina mu mutima iyo babasezeranije ikintu cyiza cyane. no munsi barababwira bati uri umuntu mwiza, ariko ntushobora kuvuga iki n'iki n'iki iwacu, kuko dogiteri uyu n'uyu n'uyu avuga yuko. ariko nubwo biri uko, baca babashira hejuru bakabarinda. mwe ba Balamu, yaba mwari muzi ukugomba kw'Imana, nimubikore, kuko Imana ntizigera ihindura ibyumviro byayo
ku ijambo ryayo. murabona imana ihishura ijambo ryayo kandi ijambo ryayo ni ukuri. ni bangahe ba Balamu bahari uno munsi hano? araza ku ijoro rya kabiri, babubaho baje bari ngaho, imana iramureka aragenda, kandi nubwo atari mu bugombe bwayo yaramuretse ngo agende uko bimeze kose, aragenda. ariko yagiye kubona yuko ibyo bitazomubera byo, kuko imana yari izi ibiri mu mutima wa Balamu. nawe yari ari umuhanuzi, yaranka ubwoko bwa Isirayeli, kandi kubera yagiye yagomba kubikora, imana yaramuretse, kandi kubera yabyitayemo, imana iramureka bijamwo. ariko imana ntiyagarutse ku ngingo yayo, ntiyahinduye icyumviro. yagomba kuvuma abantu abo yabona yuko ari bantambira kaje, kuko ataco na kimwe bari bahuye ko ngo bamwubahe. murabona imana izobaha inyota y'ikiri mu mutima wanyu, yarabisezeranye. nubwo inyota yo mu mutima wanyu atari ukugomba kwayo, nicyo gituma nimwemere inyota yo mu mutima wanyu ibe ukugomba kw'Imana gutunganye n'ijambo ry'Imana. nimwasaba ikintu runaka ntikibahe buno nyene, muyishimire kuko irazi ikigororotse. nimurabe nk'akarorero Ezekiyasi umuhanuzi aramubwira ati, tanga amategeko mu nzu yawe kuko ugiye gupfa. uwo muntu arahindukira asenga Imana mu bami ba kabiri, Imana iramwumva, iramwishura, ibwira umuhanuzi, imwongera imyaka 15. none mbega ibintu biteye isoni yakoze muri ico gihe mu izina ry'umwami, abikorera mu bwoko bwa Isirayeli. byari kuba byiza kwemera ingingo ya mbere y'Imana kuri we. byari bigoye ku muhanuzi kugaruka inyuma kuvuga ngo ntuzopfa, ngo ntazopfa. Balamu yakoze iki? yari azi uko ugomba kw'Imana, kandi yari yagenewe kutabikora. Imana ntiyahinduye ibyiyumviro, ariko uko bimeze kose yaramuretse aragenda. rero nk'uko Toma yabivuze, ngo kiretse shize ikiganza canje mu rubavu rwiwe sinzokwizera. Toma aravuga muri Yohana 20:28-29 ati, mwami wanje kandi mana yanje. mwami aravuga ati, urahiriwe kubera wemeye kubera wabonye, hahigwa abizera batarinze kubona. ni bangahe batizera ko barose mpwemu yera batavuze indimi? ndizera ukuvuga indimi kuko naje nabigizemwo umugabane. ariko urashobora kuvuga indimi igihe cyose ukeneye. utize ijambo uno munsi ntuzoshikira intumbero. none ni gute wohakana ijambo ry'Imana? je nanje mfise ubwanje impano z'indimi, ariko si cyo kimenyetso c'uko uri umwana w'Imana watoranijwe. oya, nta na rimwe. benshi bazoza kuri uriya munsi bavuge bati, ntitwavugishijwe, ntitwakoze ibyo bintu byose. nimwavuga mu ndimi, ntimwemere kubatizwa mu izina ry'umwami Yesu Kristo. aho rero ikintu runaka ntikimeze neza muri mwebwe. uko bimeze kose, impano izo mufise, izo mukoresha, nimunyereka ahantu hamwe mu byanditswe vyera aho umuntu umwe yabatijwe mu matazirano 3. ariko kubwo kunezereza umutima wanyu muravuga muti, ni kubera ko uvuga yuko abagore batategerezwa kwambara impuzu z'abagabo ngo bakate imishatsi n'ibindi. nubwo biruko barabikora. ariko no munsi umuntu arafata ikintu yibaza ngo ni ciza ku bwa mpwemu n'ubwenge n'amaso, ariko ingingo y'Imana igumaho. nicyo gituma bikwiye yuko mugerageza kurondera ibyo mwisobanuza, ariko ibyo byose bivana n'uko mukora mu kugomba kwayo gutunganye, cyangwa ukugomba kwayo
kukurekerana. Imana ntiyahinduye ibyiyumviro, ntiyahinduye ijambo ryayo rigumaho, ariko nubwo bigwanya ijambo kugomba kwayo, mbere mukakora Imana yabwiye Mose, iramubwira ubwa kabiri mu guharura, iramubwira iti genda ubwire igitandara, kuko yari amaze kugikubita. Mose akubita igitandara ubwa kabiri kuko yari ashavuye, nk'uko Kristo yakubiswe ubwa kabiri. Urabona, Kristo yakubiswe rimwe, Imana yaciye itanga amazi. Ariko none habaye iki? Imana yavuze ati Mose ntuze hano, ntuze kuri urya musozi, wabaye umukozi w'umwizigirwa, raba hariya mu gihugu cy'isezerano ntuzowe kwinjirayo. Ntiwumviye itegeko, warihesheje icubahiro imbere y'abantu atari jewe, kuko utagumije ijambo ryanje. Ariko ijambo ryaraje. Murashobora guhambika ibiganza ku bagwayi bazokira, murashobora kuvugishwa, ibyo birashobora gushika, ariko Imana ntizohindura ijambo ryayo no kugomba kwayo. Imana uno munsi nimba ifise abigishwa, ni rya tegeko nyene ngo genda mu isi yose mu bw'ubutumwa bwiza. Imana ntishobora guhindura, ntishobora no guhindura ijambo ryayo, ntihinduka. Murabona, Balamu, Imana ntishobora guhindura ibyiyumviro byayo, ni wa wundi nyene. Aravuga ati yego, tuzi ko Bible ivuga ko dutegerezwa kubatiza mu izina rya Yesu Kristo. Nimurabe abandi bose ingene babatiza mu matazirano, ariko handitswe ngo munsi y'ijuru nta rindi zina abantu bahawe dutegerezwa gukirizwamo byakozwe n'umwaka 12. Inyuma y'izina rya Yesu dutegerezwa kugaruka ku ijambo ry'Imana ry'inkomoko, kuko ukumvira bisumba ibimazi. Balamu yari afise impano, yari afise ukwizera, yari kubikoresha kugarukana abantu ku ijambo ry'inkomoko. Mwe mufise impano zo gusengera abagwayi no kuvugishwa, murashobora gukoresha impano zanyu mu bwami bw'Imana, kandi ivyo mu kugomba kw'Imana gutungana. Ariko iyo ari ibyubahiro byanyu n'inyungu zanyu, baca bagurisha umugabane wabo w'abana b'imfura nka Balamu. Benshi uno munsi barabikora. Turazi yuko badandaza umugabane wabo kuba abana b'imfura. Abagore baravuga ngo bafise mwemu yera, bakambara amakabutura, bakambara utubutura. Abagabo bakareka abagore babagakata imishatsi, bakagenda havugirwa ubutumwa. Nimba mugomba kumenya ingene politike imeze canke ikindi kintu uno munsi, nimurabe ku Bayuda, nimurabe ivy'Imana yabakoreye uno munsi, nimurabe mwitegereze. Ariko nimba mugomba kumenya ingene ishengero rimeze, nimurabe mwitegereze abagore, kuko umugore ni ikigeranyo muri Bibiliya nk'ishengero. Ariko iyo bisiga bakisiga nka Yezabeli, muzoca mumenya aho ishengero rigeze. Uko n'ukuri, nimwagomba kumenya aho ishengero rigeze, nimurabe ingeso z'abagore. Nimwagomba kumenya aho igihugu kigeze, nimurabe Abayuda. Balamu yumvise ingingo y'ijambo ry'Imana ngo ntujeyo. Imana imaze kubona icyari kiri mu mutima wiwe, yaramuretse aragenda, kuko yabona ikiri mu mutima. Ni nako bitegerezwa kumenya kuri mwebwe. Ego, murashobora kubahwa ukagira ubukozi buhambaye, nubwo biri uko si ukugomba kw'Imana. Urashobora kugira amahirwe ugatokirwa. Balamu yagize amahirwe, ariko ntiyashobora kuvuma. Igihe agomba kubikora, yategerezwa guhezagira. Ariko igihe byari bijanye n'ibyubahiro,
no kubaho neza no kubahwa yazanye ubwoko bw'Imana mu busambanyi hamwe n'abanyamahanga. Yaravuze ati dufise Yehova umwe, kubera iki mutagomba kuba kumwe natwe? Ariko Bibiliya yavuga ati ntitube munsi y'ingogo imwe n'abatizera, nimusohoke muve muri bo, nimwitandukanye niko umwami agize, ntimukore ku bihumanye. Abikorino ba kabiri 6:17. Ariko yarabanyuranije n'ijambo ry'Imana. Balamu yaramanutse yigisha ubwoko mu binyoma. Yashatse kwegeranya Balaki n'Abisirayeli, arabegeranyiriza hamwe mu bwoko ngo bube ubwoko bumwe. Ibihumbi byaciye bipfa ku munsi umwe. Twarabonye nk'akarorero ko muri umunyayisirayeli yinjiye mu ikambi ry'Abisirayeli afise umumidyanikazi. Murazi ibyabaye mu nyuma, ingene habaye ibyago mu bwoko bw'Abisirayeli. Imana yaremeye yuko uwo Balamu aca intege ubwoko bw'Imana, habayo ibiziga byinshi, abapfu benshi babaye. Imana izoreka nubwo ibyo bica intege ubwoko bw'Imana, ikambi ryose. Hanyuma Kadesi Barnea yarashitse hariya. Nubwo biri uko, barabandanije baratera intambwe batumva. Nubwo bari barose manu umunsi ku wundi, bashobora kuronka amazi umunsi ku wundi, bakabona ibitangaza. Igihe bumvirije ujya mu mwigisha w'ibinyoma yaje hagati yabo, akagira amahirwe, nabo bagira intege nke. Uno munsi bafise amamiliyoni y'amazu, bafise ibikorwa bikomeye cyane, bamerewe neza. None bimeze gute ku bwoko nimba bidahuje n'ijambo ry'Imana? Va muri ibyo bintu. Ijambo gusa si ijambo, oya ni ijambo ryose, ijambo ry'Imana. Kuko ukwemwe ijambo rimwe, murazi ibica biba kuri we. Ijambo yaribwiwe. Ariko rero haba ukunigana ngaho, ubwoko bw'Isirayeli bwaboneka yuko bufise intege nke imbere y'abasi babo. Bari bafise inkota, bari bafise ibigwanishwa. Ariko abagabo babiri, Kalebu na Yosuwa, barahagurutse baravuga mu Rwanda 13:30 ngo tuzoshikayo, tuzobanesha. Nivyo byari biki? Bari bazi yuko Imana yari yavuze yuko izobaha igihugu. Ariko abantu mu nyuma bihebeye ibindi bintu, babaye ibijora, ntibashikama ku ijambo ry'Imana, ntibaguma bashikamye ku ijambo ry'Imana. Nubwo biri uko, Imana izokwemera yuko mugendera mu bugombe bwayo bw'ibirenzako. Urashaka kuvuga uti mwene data Brand, ndakora ibi n'ibi n'ibi, ndaririmba mu muhemu. Yego, izovyemera, izobireka. Uravuga uti namba ari butura, ariko ni muri Kristo. Ariko rindira, bivuga iki kuri ico? Uri igitsitaza ku bandi. Bimeze gute ku bakobwa bakiri bato? Vuba mugiye kuba abadoresa, mwisige nka Yezabeli, ariko inyuma muzomererwa neza. Nivyo murashobora gukurikira ukugomba kw'Imana kumirenzako mu kiringo cyo gukurikira ukugomba kw'Imana gutunganye, nubwo izobahezagira. Murabona Isirayeli bagiye hajya mu bugaragwa, bararongora, baratanga ibigira 10, bararya manu, ariko bose bararimbutse kuko
batakoze batazigamye ijambo ry'Imana no kugomba kw'Imana kw'intango. Barabandanije gusa bazunguruka ntibigeze batera intambwe. Bari gushobora kuba bari mu gihugu c'isezerano mu minsi ibiri, ariko bagenze imyaka 40 bataracinjiramo. Mana dufashe tugume ku ijambo ryawe ry'inkomoko mu biri byose. Imana iguma ari yizigiwe ku ijambo ryayo, natwe turigumeho. Imana ntizigera ihindura umugambi wayo w'inkomoko. Ni bangahe ba Balamu tubona uno munsi baramerewe neza, bagira amahirwe, ibyabo bimera neza, baravuga mu ndimi, nivyo, ariko n'ishengero ry'Imana ryose ryamaze kononekara ku bw'ivyo. Kubera iki mukora ibi n'ibi? Kubera iki mukora biriya na biriya? Rero baravuga ngo si ibyo ntibikuraba, we wahamagawe gusa ngo usengere abagwayi, wowe uteza gusengera gusa abagwayi. None ni gute no kwigisha impano za mpwemu bataratahura ibintu by'ibanze? Dutegerezwa gutangurira aho twashizwe kure, aho twaciye kubiri. Duteza kugaruka tukemera ijambo ryose ry'Imana. Balamu yakoze ku buryo ishengero ry'Imana ryiyunze mu kwabirana n'ubundi bwoko. Ni nako bimeze ku nyigisho z'ibinyoma z'uno munsi. Barashaka kwinjiza amadini yose muri maraya ahambaye mu byashyiriwe Yohana 17. Amadini yose baravuga ngo twese turaba Kristo. Barareka papa bagakora kumvikana, bakemeranya na papa, bakagabura, bagatanga n'akajya gahostiya nk'uko abandi babikora. Bavuga ngo nimwugara amaso nimwabikora. Yesu Kristo yamanyuye umukate, si akagereranywa n'izuba k'umuzingi. Ibyo bazanye ngo basenge Imana zuba, oya, n'umukate yamanyuye. Uwo niwo natwe dusangira. Ariko maraya wagahebuza wo mu byashyiriwe 17 yakiriye izo nyigisho z'ibinyoma byose. Amadini arenga 900 atandukanye yose yunze ubumwe, ariko si uko bakurikiye umugambi w'inkomoko w'Imana, ariko binjijemwo abantu mu bumwe bw'ikinyoma. Imana ntihindura ibyiyumviro byayo, iguma ari inyizigiyeho ku ijambo ryayo. Yavuze muri Mariko 13:31 ngo ijuru n'isi bizokugwaho, ijambo ry'Imana ntirizohinduka. Barashobora kurwanya ivyo, ariko Imana ntihindura ibyiyumviro byayo. Ijuru n'isi bizohinduka, ariko ijambo ry'Imana ntirizokugwaho. Ntitubona muri politike no mu madini ngene abantu biyunga. Hari politike mu madini, ariko twebwe dufatanirije muri Kristo kubw'umubatizo wa mpwemu yera. Kandi nimba mpwemu w'Imana ari muri mwebwe, azokwemeza muri mwebwe amajambo yose y'Imana nk'uko ari ukuri. Amina. Ukuraho canke akongeraho azokugwa ku giti c'umugabane mugani azokugwa ku giti c'ubugingo. Ntimushobora gucira urubanza kubwo ubutunzi mufise mu isi ngo ameze neza. Balamu yaratunganiwe. Ntidushobora gucira urubanza gusa Imana kiretse ku ijambo ryayo. Igihe cyose muzogira ubuzima ntimwigere mwiyumvira mwibagira ivyo. Imana ntihindura ijambo, ntihindura umugambi wayo. Ni mwebwe muteza guhindura ivyiyumviro byanyu no kwiyumvira kwanyu. Ntimugomba gukora ku buryo imyimenyerezo yanyu ihura n'ijambo ya. Ni mwebwe mutegerezwa kwiyunga. Mutemeranya n'ijambo nuko ikintu runaka kitameze neza muri mwebwe. Murashobora kuba abantu idini rininiya, idini rikomeye,
by'abantu bubashwe batunze batunganiwe n'abantu benshi, ariko Bibiliya ivuga iki kuri ivyo? Ntibyanditswe mu byashiwe Yohana 17 ngo maraya w'agahebuza yari atunze, yari yisakaje n'ibindi. Byashiwe Yohana 17:4 umugwi muto umugeni wa Yesu Kristo yari hehe? Data wo mu ijuru abazigame, ntimwigere muva muri rino jambo. Amina. Arashobora gukiza ba mama banyu n'abana banyu, ariko mwame mwibuka Matayo 5:45 imvura igwa ku beza n'ababi. Rero ni mube kimwe, imbuto iva ku Mana canke ntiva ku Mana. Nimba ari ingano, ni ingano zizovamwo. Nimba ari ijambo ry'Imana, ni ijambo ry'Imana rizovamwo. Ubundi baza ko mwatahuye yuko Imana ibahezagire. Tugomba gusozera. Benshi muri mwebwe barafise inzira ndende yo kubandanya bagenda, ariko ndagomba kubabwira iconzi. Ndababwira ukuri, sinshobora kuvuga mu buryo nk'ubu mu makoraniro hanze, ariko hano muri kino kibanza ndashobora kuvuga byose. Rero n'ibintu ntoshobora kuvuga hanze ahandi. Iminsi yose uko Imana ibishatse, ugomba kwayo aba ariko gukoreka. Hariya asengera abagwaye, ariko intama zose zizovyumva. Ni nk'igipande c'ivyo kurya kigiye kwigera. Imana irazi imitima y'abantu. Imana yampaye impano yo kuvuga ubutumwa ngo ngende ku bwoko, yampaye n'inyigisho, kandi intama zose zizovyumva. Namwe mwebwe muri hano mugira umwimenyerezo wanyu. Ntimunezerewe? Mbega ntimunezerewe? Iminsi yose twama turirimba ijya ndirimbo ya Pentekote ngo ndanezerewe ko umwami yaransohoye. Ndanezerewe ko yasohoye. Yataba Yesu mba ndi hehe uno munsi? Ndanezerewe yuko umwami yaransohoye. Ndanezerewe guhera igihe yasohorera. Yataba Yesu mba ndi hehe ubu? Ndanezerewe yuko yasohoye. Ndashobora gutera akamu k'umunezero, ndashobora gusemera n'umunezero guhera igihe yasohorera. Yataba Yesu mba ndi hehe uno munsi? Nahimbazwe. Ntimunezerewe? Turirimbe twese hamwe. Ntimunezerewe? Umwami ko yabasohoye. Amina. Yataba ubuntu bw'umwami Yesu, no munsi mba ndi hehe? Ndanezerewe cyane yuko yasohoye. Ndaririmba yuko umwami Yesu yarasohoye. Ndaririmba guhera igihe umwami yasohorera. Yataba Yesu mba ndi hehe uno munsi? Ndanezerewe cyane ko umwami yasohoye. Haleluya. Mbega namwe ntimunezerewe? Amen. Tugendere mu muco, turirimbe iyo ndirimbo, tugendera mu muco, muri uwo muco mwiza. Haleluya. Nuze wakime c'imbabazi ni wakake iruhande yacu. Haleluya. Ku murango no mw'ijoro. Yesu, wewe muco w'isi. Ntimukunda ivyo? Reka dusubire turirimbe ukundi. Tugendera mu muco. Haleluya. Ni umuco mwiza w'agahore. Nuze
nimuze aho amama y'imbabazi brille, yakaka brille autour de nous yakaka iruhande yacu ku munsi ku murango de nuit. co kimwe no mu ijuru. Oh, o Yesu muco du monde. w'amahanga w'isi, C'est fait. birakoretse. Oh, Saint, Haleluya. proclamez Jésus. o abera nimutangaze Yesu ko ari umuco w'isi, Vous trouverez la muzobona ukuri. Truth and mercy in his Vous trouverez la vérité muzobona ukuri n'imbabazi en son nom. mu izina ryiwe. Jésus, lumière du monde. Yesu umuco w'isi, nimutuze ibiganza mudirimbe tugendera mu muco, umuco w'agahori. Haleluya. o uramanuka aho amama y'ubuntu atemba. Haleluya. o yakaka iruhande yacu Jour ku murango de nuit. co kimwe no mu ijoro. Jésus, Yesu toi, la wewe lumière du monde. umuco w'isi. Haleluya. nimuhana ibiganza, Dieu vous bénisse. imana iguhezagire. Oh. La bénédiction vient. umugisha uza aho de grâce. aho amama y'ubuntu atemba yakaka iruhande yacu ku murango co kimwe no mu ijoro. Chers enfants, aimez o les uns les autres. bana bakundwa, mukundane. Nous marcherons tuzogendera mu muco, une lumière si umuco merveilleuse. w'agahori, Et nous nous tiendrons kandi sur sa parole. tuzohagarara ku ijambo ryiwe. Là où les gouttes tombent azaho amama atemba autour de nous yakaka iruhande yacu ku murango de nuit. co kimwe no mu ijoro. Jésus, Yesu lumière umuco du monde. w'isi.